Yego turabazaniye Etienne Nkuru, turabazaniye Etienne umwe yabaririmbira indirimbo zitandukanye zakunzwe cyane, indirimbo harimwo Ndumunyamugisha, harimwo Ndagukeneye, harimwo Ndashima, harimwo Amahitamwo. Urabizi nawe yuko n'amahitamo nyene ni ifundo rya 2025, ni ifundo aje tuyihimbarize hamwe, turyohererwe hamwe, naho sahandi ni ngaho kuri Nyakabiga MS. Murahazi abantu benshi, rero karibu turyoherwe hamwe, dusangira umunezero hamwe. Murabona yuko aje atavyorosha cyane ku ndirimbo ziwe nyinshi yagiye arasohora aho inyuma haheze. Rero nibaze yuko namwe muri ko murabibona ngaho imbere ya kamera. Rero ngira ndamubazanire abaryohere, aduhe vibe, turare ririmbira, turare turayisaba, turare turayiryoherera iyo Mana yaduhaye kuba turi bazima uno munsi, dukomeye, turyohewe, turiko turaronka imigisha, turabanyamigisha, turifise vyinshi twayisavye ko turaronka. Rero nibaze yuko mutazosiba kwinjira, uzoba ari ku buntu, ahantu muzoza mutegeka, akantu muzoza mutegekanije. Ego ni kamwe bavuga ati agashikano ishikanwa, kuko ntitwavuga agashikana nishikanwa. Rero nibaze ko muzoshika, azoba hariho gufasha abafakazi, gufasha abantu ataco bifise. Nibaze yuko murumva ko bizoba ari ibintu vyiza cyane, kuko kuzoba ari no kuza turasangira umunezero n'abandi. Mwebwe imfuvyi ntitwabibagiye, mwebwe abafakazi ntitwabibagiye, turi kumwe. Ndavyibaza yuko kuri uyo munsi tuzako turahimbaza umwaka mushasha na Noel na Bonane. Murakoze cyane, turabe kuri screen yacu ibigira bihabe. Rero nibiki atuzaniye iki, atubwira iki? Hala aje gukora igiteramo, aje no kuramutsa umuryango. Igiteramo ciwe kizoba igenekerezo rya 5, nibaza ko mubibona ngaha kwa ya ma flyer. Hanyuma akabaje no gukora igikorwa ciza cyane cyo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, nkuko mazi imisi muvyumva ku maradiyo atandukanye. Nuko ico gikorwa kizobera hariya kuri Gerizo des Âmes, niho kwanza concert izobera. Hama ibisigaye nanyu muramenyesha makuru, ibibazo sivyo mwigishwa, ariko murazi ko twavyutse kare cyane tubaze ivyerekeye igiteramo no muri rusangi ivyerekeye umuziki wiwe. Hanyuma ibisigaye nibaza ko ku maradiyo media tuba tuzogira muzoza murabibaza. Karibu Etienne, hanyuma we nikimenyesha makuru ukorera, hanyuma ucumubaza ikibazo kigufi ikirundi ni bon. Yego, imyaka myinshi utaza mu Burundi, abantu barakeneye kumva icyo bo kwitega nka Etienne mushasha mw'imisi. murakoze cyane. Mbere bashimiye ikaze yanyu mwa kunyakira. Imana yo mu ijuru umugisha, kandi muratubabara kuba indege yaratevye, ntabwo ari twebwe, urumva ni ikibazo c'indege. Hama ico bitega, bitega ibintu vyiza. Dufise ibintu byinshi tuzakora muri iki giterane, no gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Rero hariho n'indirimbo nshasha bagume bazitege. Yeah. Umenga ni igiteramo udakeneyemo uburyo, mbe uburyo uzobukura he kugira ushobore gufasha izo mfuvyi n'abapfakazi? Okay, murakoze. Uburyo ufite ingene iki giteguye, hariho timu yabiteguye mbere. Nukuvuga ngo umuntu wese ashobora kwiyumvira icyo yakorewe imfuvyi n'abapfakazi. So kuvuga si amafaranga menshi bisaba umutima gusa, umutima uri muri wewe gufasha. Kandi urashaka gufasha umuntu selo nuko uvyiyumvisa wenyene, ntibisaba amafaranga menshi gufasha. Urashaka kugaburira umuntu ijoro rimwe gusa. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twebwe turagerageza tugerageza Imana yacu, hama urabe umugisha akugirira. Nukuvuga igiterane rero tuzoshima Imana kuba twararangije umwaka wose, ariko uzaze witwaje nishikanwa, niko bogita.
akantu gato gusa ushobora gufasha imfuvyi n'umupfakazi kugira nawe ngo abeho. Ego. Okay, murakoze. Twagerageje kurondera ahandi twakorera dusanga barafashe deje. So rero twafashe Nyakabiga kubera hano hari available. Niyo mpamvu. Yeah. Okay, urakoze. Aha ni muhira. Ufite aha ndisanga ndi muhira. Rero ubu ico tuzakora dufise ama repetition tuzakora dukore n'amatuwa tubibwire n'abantu nyene kuko iki ni igikorwa kiraho umuntu wese. Ntabwo ari igikorwa kiraba Etienne. Umuntu wese ukibona iki ni igikorwa kikura. N'ubu nyene tuvugana hari abantu baguma banyandikira bambwiye ati je vraiment ndafise akantu gatoya mugabo asize ingene kagushikira. So iki gikorwa rero kiri abantu bose ni cyatwese n'andi majambo. Okay, murakoze. Okay, of course indirimbo zirahari vraiment kandi tuzakora mugabo nagaseke tubabikiye tuzababwira nyine abantu twakoranye. Yeah. Ndafise abaririmbo nukuri ico nababwira bazoze biteguye duhimbaza Imana yacu tuyirate ivyo yadukoreye. Ukuvuga Imana yakurinze umwaka wose kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12 umva ni minsi myinshi. Rero ico bitega ijambo ry'Imana kandi bitege no guhezagirwa. Hari ibintu bizohinduka byinshi mu buzima bwabo. Yeah. Program ipanze gute muri gahunda kugira umwe wese azoronka icyo akeneye? Okay. Vraiment ntimugire ubwoba. Gahunda ipanze neza, hariho ndashimira ahubwo team yabiteguye. Hariho team yabiteguye ibitegura neza. Hari imigwi y'abaririmbyi, hari abaririmbyi ku giti cyabo. Urumva gahunda ipanze neza. Kandi bizagenda neza no kuri. Ntimugire impungenge, ibintu bizoba bisa neza. Yeah.